mu gihe bamaze guhagarika imfashanyo ku Burundi kandi tuzi neza yuko amafaranga akoreshwa n'igihugu cy'u Burundi amakungu aduha ica kabiri cayo mwarabonye yuko amafaranga azokoreshwa uno mwaka yagabanutse cyane ngira ngo murazi yuko leta ubu iri kwiruzuza amadeni ku madeni kubera abantu ifitiye amadeni idashobora kuriha kubera agahembo k'abakozi bamwe batayaronka kubera tunabona ko ibikoresho iki gihugu cinjiza muri iki gihugu bigoye kuboneka turanabona kandi yuko na leta hirya no hino hari inzego zimwe ziza zigenda zisaba intererano kubera ubwo bukene ngo hari amaketa mwamwe mwumvise mu bihe biheze ngira ngo kandi murabona ko n'abakuru bamwe abashikiranganje n'abandi bibagora kuronka uburyo bwo kuja mu manama hanze kubera yuko igihugu kidafise uburyo murumva rero ko ingaruka ya mbere n'ubukene bwiyongera muri iki gihugu byongeye n'ibiciro biduga ibyo byose bikaba mu gihe umusaruro w'abarundi umusaruro w'umukozi ugenda usubira hasi icyo twosaba rero nuko abatuyobora bisubirako kugira ngo dushobore kumvikana n'amakungu erega nyawigira yawuze impembo n'ingero jewe ndabivuga ko muri iyi si nta nyamwigenda ko akibaho twese tugomba gufashanya kwibaza rero yuko Burundi bushobora kubaho bwonyene ibyo ntibikunda byongeye ibyo ntibyagomba no kuba kuko abantu bagusaba kumvikana na bene wanyu bakagusaba guhagarika ubwicanyi bakagusaba kureka abantu bakavuga ibyo bagona n'ibindi bakagusaba yuko bene wanyu basubira mu gihugu cabo kuki hagomba kuza amakungu kugira ngo leta ijejwe abanyagihugu ishobore kumva ko ibyo bintu igomba kubirangura kandi ubusanzwe byari mu mirimo yabo icyo ni kibazo twebwe abarundi tugomba kwibaza n'ibihugu bitari bike byo muri Afrika kuki amakungu agomba kutugondoza kugira ngo dukundane hagati yacu kuki amakungu agomba kutugondoza kugira ngo dushobore gukundana tugiranire neza